muti ibi bintu Evariste Ndayishimiye aguma avuga kubereka aguma avuga u Rwanda kubereka aguma tuku Rwanda hano hariho ikibazo kimwe bafise gikomeye mu gisirikare kuko naho twebwe ingwano batayidusiguriye abarundi abasirikare bo barafise ingene bababwiye abasirikare babwirwa ko hamwe Uvira yofatwa ko kazoba kabaye uburundi buzoba bufashwe bababwira ko M23 ifashe hajya atakindi kizokurikira kiretse kuca bafata Bujumbura bavuga bati tuzoba tugiye tuzogarukira muri Tanzania ubu rero ivyo bavuga vyarashitse ya M23 igize irashika hamwe Uvira ikintu ca mbere yakoze kwabaye gusohora itangazo rivuga ko M23 atacifa n'u Burundi ko atamugambi numwe ifise yo gutera Burundi mbere ko itazigera yemera ko na karere yafashe gakoreshwa n'abagwanyi b'abarundi ngo batera Burundi nukuvuga ca kintu casiguriwe abasirikare kugira bite abasirikare bagwanye bita bazi ko mu kugwanira Uvira bazoba ariko bagwanira Burundi ngo ntibufatwe hanyuma babandi bagwanya barahafata ariko bahafashe baca baratangara baza bumva itangazo rivuga ko ibyo gufata Burundi atabiriho atanu gutera Burundi birimwo unabiravye na Evariste Ndayishimiye aguma avuga aya majambo arabizi vy'ukuri ko atangora nafise kuri urwo ruhande kuko aho ubonera ko abizi uraba iyo aca ashira abasirikare harafashwe ariko siko aho hantu ariko ararunda abasirikare bariko batwagwa mu kibira abasirikare bariko batwagwa ku rubibe rw'u Rwanda muri kino gihe amakuru mfise nuko abasirikare bashika 9,000 binjijwe mw'ishyamba mu kibira bari ku rubibe rw'u Burundi bari mu buraruko n'ubuseruko bw'u Burundi muri ivyo bice vyegereye u Rwanda iyaba uko abasoda bigishwa ko Burundi bugira buterwe na M23 uko babivugiye abakwara ukuri abo basoda bose bari kuba bashizwe iruhande ya Uvira bari kuba bashizwe ku rubibe u Burundi buriko buhana na M23 muri kino gihe ba Rusizi naho handi hose turiko turavuga rero kino kinyoma kirahambaye gose ku buryo aba basoda abatwara igisirikare n'abatwara igihugu bagiye kugira ingwane yo gusigurira abasirikare b'u Burundi ico bapfiriye bitanze bazi ngo bakingiye igihugu ngo haje hafashwe ibararirago none harafashwe nta cabaye babasigurira gute icatumye baja gupfira ivyo bintu vy'ibinyoma bidafasha uyu munsi rero ubutwara igihugu ategerezwa kubandanya avuga ati yamara naho mwabonye bijye bitabaye hariho u Rwanda rugira dutere akaca risigura gute wumva mu ijambo avuga ngo arabaza u Rwanda ngo ico bapfa ngo arabaza u Rwanda ngo bamusigurire ngo ico yoheba ngo imama wewe ngo yabonye bagwanya u Rwanda ngo aca batanga ngo bobo ndi babamuha ngo imama baje ku rubibe gutyo ugiye ukaraba wenye nakivuga ko abarundi ari beza n'abantu b'umutima mwiza batwara Burundi bobo menga n'abamarayika uriko uramwumviriza atakiri na gitoyi bakora muribuka yuko ingwano ikiri muri Nord Kivu aya majambo nayo yavuze ukunyene ico gihe yari afise amabatayo 15 yatwaye muri Nord Kivu mukanya Esdras yasiguye neza ico bita zone d'influence ku Rwanda ico boba ari zone d'influence yo Nord Kivu u Burundi ngene bufata ko zone d'influence yabwo ari Sud Kivu abarundi bagira bati ufashe ngaha buryo buri urarondera kudutera nkuko abanyarwanda nabo bafata ko ugiye muri Nord Kivu bugiye kubatera arateruye ingabo amabatayo 15 ayatwaye ku rubibe rw'u Rwanda ntagarukiye ngaho ayafatanije n'umuhari warahiye kutegerezwa gusenyura ubutegetsi bwo mu Rwanda kandi ubagiriza gukora ihonyabwoko mu Rwanda FDLR abasoda b'u Burundi abafatanya na FDLR bagwanira hamwe ntagarukirije ngaho aranatomora neza intumbero yiwe iyariyo ikishasa aje imbere y'ugwaruka mu mwambaro w'ubumwe bwa Afrika aravuga neza ko akeneye ngo kubohora ugwaruka rw'u Rwanda
ngo akarukurako ngo intwaro y'agakinyizo. Nimwumvire uwo muntu yiyita umumarayika yakoze ibintu nk'ivyo. Si u Rwanda rwatanguye kuza ku rwego rw'Uburundi, niwe yatanguye 15 bataillon ku rwego rw'ikindi gihugu, ataho hahuriye n'Uburundi haruye ibirometero uva ku Burundi uja za Goma, za Masisi, hariya hose iyo bagwaniye. Nimwumvire uwo muntu aja ngaho agahenda abarundi ngo ndabagenda umumarayika sinigeze ngorana aba nibo bagoye. Uyo muntu avuga ko wewe abonye abagwanya u Rwanda batanga nijyari aratanga abayobozi ba FDLR akabaho u Rwanda nijyari kiretse ko bagenda gusangira urugamba nijyari ivyo bintu yabikoze numunya kinyoma. Rero uyu munsi aguma asubiramwo niko ariyeza kigira umweranda, ariko ivyo yakoze bisumba kure ivyo usanga ariko aragiriza uwo yita umwasi wiwe. Ikindi mbere kinatangaje kenshi ningene Burundi bwo buvuze induru, ariko iyo Burundi bwakoze ivyo nyene abanyarwanda baguma banumye. Nico kindi umuntu yamara abagatangara. Sinigeze numva bo bavuze induru ngo hera mwatuzaniye izo kenze batayo mbega ibi nibiki. Abanyarwanda bafata ko baza kubitorera umuti ku rubuga ni wigere wumva bavuze. Uburundi bumeze hariho abana ubona agenda gusotora umuntu bagakubita akaba ari nabo bacavuza n'induru mukurira. Ubona ari byo bagize abatwara Burundi gushobora gutwara ingabo zingana gutyo kuyo bikindi gihugu munyu mukaza kurira ngo je bampora iki ngo je nakoze iki. Ivyo bintu ntibyumvikana. Igihe abikora nuko aboneka ko ari umuntu aba mu kintu akacemera kitaraba akabona ko yagihejeje. Igihe yaje kuvuga ayo majambo ikishasa uravye igihe hafatwa Goma ibintu bivugwa byafatiweyo n'ingabo zari zihari, we yabona ati twahejeje ubutegetsi bw'Ikigali twabuhejeje ubu ni kibazo cy'umwanya gusa. Ahantu hari ingabo za Afrika y'Epfo, ahantu hari ingabo zindi za Sadeke, za Tanzania n'inguvu za Tanzania azi, ahantu hari abasoda b'abanyarumania baba mercenaires bashika igihumbi, hakaba ayo mabatayo 15 y'u Burundi, hakaba iyo FDLR, hakaba igisirikare ca Kongo buryo n'abasirikare batari bake, akaraba ibigwanisha abo bantu bari bafise umugani wa President Tshisekedi yavuga ati twebwe urugero tugezeko muri bukayitoza, yavuga ati urugero tugezeko ntituzonakenera kurungika ingabo zija ku butaka bw'u Rwanda, duhagaze Goma canke tugahagarara Bukavu turashobora gufuta u Rwanda. Niko President Tshisekedi yavuga. Rero ndayishimiye aravye izo nguvu zose yavuze ati ikibazo cy'u Rwanda twagihejeje ni ikibazo cy'umwanya. Ico bituma tarafise n'isoni z'ukubivuga ko Burundi barabikora babivuga, nta muntu yigamba ngo ndimirije gukura intwaro y'ahandi. Rero uwo muntu aza kubesha abantu gute? Rero aya majambo aguma avuga ubu mu kurondera insiguro nshasha yo haba abasirikare yarabahenze bari buvira uwagira ati nyabuna nimugende n'umugira mutegwe nyaruka mukibira nyaruka ku rubibe tugira dutegwe. Nico numvise nayo kongera ko nunganira mugenzi wanje ko kabazo rero mumbaziye muti umuntu unge gatonya gutaraja kurakomeje kuvuga twarumvise ivy'umukuru w'igihugu ca Kongo yavuze bijanye no gutera u Rwanda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabivuga nawe nyene ivyeruye ko bashaka gufasha ugwaruka rw'Rwanda kwikura ko ubwo butegetsi n'ibihugu byinshi birajamwo muri iyo ntambara. Mugabo no munsi umuntu yumvirije amakungu nta bose bashinja u Rwanda ko ariko riko rasotora intambara. Ivyo mwebwe mu bihe insiguro nyabaki kuko atanumwe yigera yiyamiriza izo mvugo z'u Rwanda za Kongo n'u Burundi kubijanye n'igihugu c'u Rwanda. Hari ibintu by'imigenderanire bikora bisiga kenshi, ibisiga navyo rimwe na rimwe bingora gutahura ku buryo rimwe na rimwe umengo amakungu akarira uwabona ko akomeye, hanyuma ubu babona ko umengo ntacyo ashoboye kinini baramwihoza. Niko maze kubibona. Sinzi ko murabona nko muri ryangwana ya Israel na Hamas, iyo uravye ingene amakungu akarira Israel siko uhora wumva akarira Hamas nayo yateye. Rero ndamaze kubona ko hatari hake kwisi ubukomeye ni wakarigwa, ubukomeye kenshi ni bavuga ko ico ni kimi kindi n'inyungu z'ibihugu. Inyungu z'ibihugu, ibihugu bivuga kenshi bifatiye ku nyungu zavyo. Kongo ni ikirimbiro ry'isi yose, ntabwo ari kibazo ca Kongo gusa nkuko biba biriko biravugwa canke ibihugu by'akarere. Kubwanje Kongo habera ingwano hafi y'isi yose uravye ibintu biberayo. Rero uvuga wese ntabavuze ivyo aba ariko aravuga izindi nyungu zitaba ziko zivuga mu majambo yazo. Umwe agira ati
hagumye yuyu hariho ico mbura, hoja yuyu basi yonyoroheza nkamenya kuronka bijya biri muri Kongo. Ariko atari guhendana, sinzi ko abangomani baba babibona, isi yose iraba Kongo, isi yose ikeneye burya butunzi buri muri Kongo, nta numwe yo bahenda, baba abanyaburaya baba bahehe bandi, isi yose iraba Kongo. Rero je no kisigura gutyo, barakarira uw'inguvu. Icya kabiri, inyungu baragira bati inyungu zacu zirashobora kubangamirwa kubera uyu canke urya. Niho nugarukiriza, hariho ibyo usanga bitoroshe gutomora gose. Hanyuma ngiye ku kabazo ko kwa Jibe niyo nkuru yarambagije ati nigeze kuvuga nti intambara ya Uvira nayikoresha ijambo tourna, shobora kuba tourna mu bijyanye n'iyi ntambara yose, kandi uzohatsindirwa ashobora kuzohagirira ingwane zikomeye. Ndagira nti nimba ari Burundi n'abasoda ba Kongo bazohatsindirwa, nimba ari M23 izohatsindirwa, umuntu azotsindirwa Uvira, birashobora kugira ingaruka ku rugamba rwose rusigaye n'ibizoca bikurikira. Uburundi uko bwifashe Uvira bwara, nkuko navuze, Prime Niyongabo uko yabikoze, asa n'uwa, hari ijambo bamwe bakoresha ngo gusokora, sinzi ijambo ryiza ry'ikirundi no bakoresha, urabona ko asa n'uwanse nyene kugwana, yaranse kugwana nyene amaze kubona ivyabaye mu bisagara vy'imbere hajya ku Rusizi. Yarabonye ati abasirikare banje nkabasuka muri intambara barahahonera, rero hako bahahonera tukambara ibara rya nyuma, reka abo bishoboka ndabakureyo. Bakuwewe nabi cyane, namaze kubisigura. Harabagiye gutaha mu nyuma, hari nk'abari mu bice hariya za Haut Plateau begeranye za Minembwe, bamwe bavuga ngo bari bugaranye abanyamurenge kugira ntibashoboye no kuja gusuma, bajya vyarabagoye gose ingene bavuyeyo, baragize ingwane zikomeye. Mukuru wa batayo wumvise ingene yatashe, kumva nyine ataha afise nk'igice c'abasirikare atazi iyo bari, ingene we nyene afata telefone yiwe akabanza kuyita kubera ko bari bamaze kumuhusha nka gatatu, abona uko ahinduye hose amabomba cyamusanga, yarabona ati iyi telefone niyo iriko irakora ibara. Ukumva ukuntu bavayo mu rudavagi, bavayo mu kajagari kakataraboneka, vyari biteye isoni. Rero yashimye ko Prime Niyongabo yashimye ko ingabo zose zitahahonera, ashima kuzikurayo. Ariko naho yabikoze uko, ntabwo ico kibazo navuze kirabaherana. Urabona ko iyo hataba ari no jwi rikomeye rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko Mukanya Esdras yabisiguye, uravye ko M23 yari kwiragenda, iyo hatabaho iryo jwi, ndibaza ko ubu ibiza yaramaze gufatangira za Karemi zose iriko yegereza ahubwo za Katanga. Iyo hataba iryo jwi ribagabanya umurindi bari bariko, nakuvuga uko nabivuga nti uhatsindirwa ibara riragwa, uhatsinda nawe aca yugururirwa ahandi hanini cyane. Biraboneka ko ariko bimeze, hamwe hatoboneka nyene izo nguvu mpuzamakungu ngo barizo zibibuza. Urabona ko iminsi iri imbere M23 izoba ifise igice kitari gito ca Kongo yose. Hanyuma ku ruhande rw'u Burundi, izo ngabo zatsinzwe, ingaruka ntiziraboneka nyene bimwe vyeruye. Namaze kuvuga uko kutumvikana kwabayeho hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ingabo. Ntawe uzi iyo bizogarukira, ntawe uzi ko umukuru w'igihugu azohava afata ingingo yo kwikura ko umukuru w'igisirikare, ntawe uzi ko umukuru w'igisirikare muri Afrika byose birashoboka nawe yo kwikingira, ntavyo nzi bishobora kuba. Mugabo hari uteza kwambara uko kuneshwa. Mbega zo umukuru w'igisirikare azokwagirizwa ko ari watamenye kuyobora ingabo ku rugamba? Mbega azo umukuru w'igihugu azagirizwa ko ari we yabatwaye mu ntambara batumva kandi batateguye? Ninda zo kwambara uko kuneshwa ndavye. Ariko Reveriyano Ndikuriyo yarasiguye yuko Ikongo ari muhira, ubu n'abandi bashobora kurungikwayo kandi ko batavuyeyo, yuko ibyo kuvuga yuko baneshejwe atari vyo. Ko ari muhira bo nyene se yaciye avuga yuko urubuye rwa Gatumba ruzokugururirwa rimwe ngo n'imbibe zindi z'u Rwanda. Avuze kujya uwo nyene ntiwumva ko yiyemereje ko batsinzwe aho hantu batagishobora kuhegera.
we nyene yaravyivuge iyo mvugo yo nyene ivanzemo kwemeza ko batsinzwe kuko ari muhira none ni gute urwo rubi rutugurwa ngo bagwingire kandi ari muhira no kuvuga ko aho hantu batagishobora kuhaja bahabatse nico abavuze kandi kenshi abantu bavuga Uvira gusa ahubwo biteye ubwoba bwose burya n'ijya Rusizi nyene Uvira ihambaye kubijyanye n'ubutunzi kuko ariho hasohokera ibidandazwa nkavyo bavuga abahinga bavuga ngo 60% by'ibidandazwa by'u Burundi vyasohokera Uvira n'amafaranga yinjira abakongomani baje gusuma canke banabo bagashora ivyabo ku bijyanye n'ubutunzi Uvira akomeye gose ku Burundi ariko uravye kijya kiya cya Rusizi hajya ahantu uhatse u Burundi ibintu byose biba bishoboka kuko hajya niho hari hacungiwe iyo migwi yose bavuga ko batinya ko yoshobora gutera Burundi ubu nuko bagira iyo mana y'imventure kayivuga ko idashobora kwemerera iyo migwi kwinjira nayo ubundi umuntu yagutwaye hajya ibintu byose yabishoboka ku Burundi kujyanye n'umutekano w'u Burundi urumva ibyo ariko aravuga nta siguro bifise ico gice gisigayemo abasirikare b'u Burundi n'abariko bakora iki ahanini abantu bari muri ico gice bari mu bijyanye n'inyungu z'ivy'ubutunzi kurusha ico bita opérationnel ibi vy'intambara bari mu bijyanye n'ivy'ubutunzi kuko zamwenga nk'akarorero zamwenga hariho nka kompanyi y'abasirikare begukira iperereza ry'igisirikare bagabwa directement na prime niyo ngabo akazi kabo ari kwimba inzahabu nico bakora abo bantu bari mwenga kompanyi n'ubu bari babakuyeyo bongera barabasubizayo muri uno mwanya bariyo n'ubu bariko bayimba izo nzahabu ahubwo cyabo kwagiye kuja kwimba izindi no kuja gukingira izo bari baramaze kwimba kugira bashobore kuzitahana rero abitwa ko basigayeyo uvuganye n'abasirikare bo nyakubwira bati ntabwo bariyo ahanini babereye intambara bariyo kuri izo nyungu z'ubutunzi bibandanije bikomera ashobora kuva umwanya wari wo wose nabonye inyandiko zitanguye kuvuga ko ako gace gasa n'agabangamiwe kandi muri kino gihe hariho nabonye yanditse ngo guerre de l'or ko nabo muri M23 nabo bakeneye gufata ico gice bakuramwo izo nzahabu mu minsi iri imbere turashobora kumva ako gace kabayemo intambara abasoda bagasubira gukenera ingene bataha rero umva iyo mvugo nta imvugo ya Reveriyano ntaco mu bisanzwe yavuze ahubwo yemeje ugutsindwa kwabo sinibuka ko icyumviro nakimaze ku kibazo mwari mwambagije abakwara gace noba ntavuze ko kubwene mwari mwabagije musa n'abari bacishuye hari hasigaye akabazo ka kabiri sinzi ko mwari mukibuka canke no kabibutsa kagireko mwari mwanditse ko ku rubuga Facebook yuko mu byo mubona mu kiganiro Reveriyano Ndikuriyo yatanze igikuru gihambaye mwakuyemo yuko yaje gufuta ijambo ry'umukuru w'igihugu mwotanga isiguro icambere cyo mbona ko vyashikiye inyuma y'ingwano nyene muri Kongo aho ndiko ndavuga zangaruka zayo naho nari nanavuze n'ivyo vya Uvira nukubona kwijwi ry'umukuru w'igihugu ryateye rigabanuka nkoreje ijambo ry'igifaransa bavuga l'affaiblissement du chef de l'État ou de l'autorité du chef de l'État ku buryo Ndikuriyo yaramaze igihe kuva inyuma ya 2023 yasa n'uwateye acureha yasa n'uwateye aca bugufi hari ikiringo mwibuka Ndikuriyo yarashushe akoresha amanama y'ijoro agenda yambaye impuzu z'igisirikare ari waboneka ko ari we mutegetsi nyene w'igihugu ico gihe cyarabayeho Ndikuriyo arakomera gose hanyuma mu nyuma haraza itegeko rimubuza kwambara zijya mpuzu barabuza imbonera kure gushira kwambara impuzu z'igisirikare birakomera gushika nanaho mu nyuma hamwe gwariye yaraboneka yaciye bugufi ariko uravye ibintu yakoze ubunyene Ndikuriyo yasubiye kuduga ku rugero yari yarahevye atarakibonekako no kuvuga ko abona ko umukuru w'igihugu nawe ariko ari ya Fabrice nico kiboneka muri uwo mukino uri kuraba iruhande ndibaza ko dushobora kuza no kubibandanya ko gose aho haboneka umengo muri CNDD-FDD hariho ihiganwa ryatanguye gusubira kuza hagati yabo bo hejuru ihiganwa rishobora kuba rijanye n'amatora ya 2027 nivyo Ndikuriyo amaze kuvuga ijambo ry'umukuru w'igihugu nibaza ko iyo mutarivuza
turetse ko twari kuza tuributsa ngo yaravuze gutya abantu bari gusanga bibuka ibyo Ndayishimiye yavuze mu kwipfuriza umwaka mwiza abarundi bari gusanga ari bake cyane. Ijambo rya Ndayishimiye ryarenganye nk'uko umengo ntacyo yavuze, nk'uko umengo ntiyabayeho. Ubwa mbere akigira cya kiganiro yakoresheje abanyagihugu bose, uko yavuga wamengo hari icyo yateguye ko ari cyo azogira, ko ari cyo yashyitse ko muri 2025 nka bira yiwe. Umwumvirije muribuka umukuru wa CNDH aza kubaza umukuru w'igihugu ngo vuga ijambo rimwe gusa abantu bapfungiwe ubusa bace bari kugwa, vuga ijambo rimwe gusa abantu bahejeje umunyororo bace bidegemvye, vuga ijambo rimwe gusa abantu baciriwe imanza bakezwa bace bataha. Ayongera aravuga ati hariho n'abapfunzwe igihe kirekire bipfuza kugabaniriza. Mu nyishu yiwe niho wamengo wumvirije wamenga bari babivuganye, wamengo niwe yatumye umukuru wa CNDH kumubaza ico kibazo kugira ngo nawe aronke aho yuririra atangure kumera nk'utatabwira abarundi ko hari ingingo zikomeye agiye kuvuga mu ijambo rizokurikira. Mbere umukuru wa CNDH yavuze ati nagomba kubasaba yuko nimwabivuga mu ijambo riheze umwaka, ati kandi ndazi ko muyiteguriye kubivuga, yarakongeye kuko nyene atari ko bamaze kubivuga muce mushiraho umugwi uzokurikirana izo ngingo muzoba mwafashe. Ikintu kumburengira twabagiriye nabi muri uwo mugambi bari bafise nuko ubwo nyene mu nkuru twanditse nko muri Fokode twerekanye ko umukuru w'igihugu adafise ubwo bubasha. Umukuru w'igihugu si warekura abantu bejejwe n'ubutungane, umukuru w'igihugu siwe arekura abantu bahejeje umunyororo. Umukuru w'igihugu ubiravye ivyo bintu byose ntaho bihuriye n'ububasha bw'umukuru w'igihugu, ahubwo we nyene abayinjiye mu gisata c'abajejwe ubutungane babinjiriye. Rero tumaze kuvyandika nkeka mu biro byabo baratahuye ko biteze umutego, kuko abikoze yari kubasiguye ko ari we ahora abuza abantu ko basohoka. Ni ukuvuga ubutungane bwejeje umuntu, umukuru w'igihugu niwe babuza baca barindira ko azorinda kuvuga ngo basohoke. Abantu bahejeje umunyororo ni wa mukuru w'igihugu abibuze kugira ngo azohora basohora yerekana ko yakoze ikintu gihambaye. Rero ugiye mu ijambo yavuze yaciye aba umuntu adafise ico yereka abarundi yakoze. Ca kindi yari yiteguriye gutanga nk'inkuru nziza idasanzwe, abarundi bose bakaca bahimbaza ingene arekuye abarenganywa, ari wazanye ubutungane bwari bwarananiranye, yisanze ahubwo ari umutego, aca arabireka, aca akora ijambo ritagira inanosi. Yakoze ijambo ataca ahaye abarundi, kiretse kutubwira ko bigimirije bose kwiga iby'igisirikare, nta yindi anonse ijambo ryiwe rifise. Rero ijambo rimaze ko ataco rifise, ndi kuri akacaza wewe akacaza uretse ko afise uko avuga avec autorité, uko Ndayishimiye atabishobora, ahubwo ndi kuri yo yaciye aza yinjira no mu mabanga y'umukuru w'igihugu, yaciye aja mu bisata ubundi bivugwa ko n'umukuru w'igihugu gusa. Umukuru w'igihugu niwe avuga ibijyanye n'ingabo z'igihugu nyene zikora. Umukuru w'igihugu niwe mukuru w'ingabo, avuga iyo ziri, avuga niyo zitari, avuga icyo yazitumye. Ariko ni Reveriyani yaje kutubwira ko Uburundi bugifise abasoda muri Kongo. Mbere imvugo yiwe yari igisa n'ivuguruza wa mukuru w'igisirikare, yavuze ati twe twaravuyeho twubahiriza amasezerano ya Washington. Bwetse avuga ati turafise ingabo kandi turabandanya twinjira yuko dushaka, tuzokora ibyo dushaka. Uwo ni umukuru w'igihugu hagati y'abo bantu babiri abaye nde. Reveriyani niwe aza kuvuga ati urubibe twaragugaye kandi ntituzogugurura. Leta itarigera ivuga ico kintu, yaba umukuru w'igihugu yaba umushikiranganje ajejwe imigenderanire, nta numwe muri abo yigeze avuga ko urwo rubibe bagugaye. Umukuru w'umugambi niwe bitangaje. None muri ico gihe hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo umukuru w'igihugu asigaye arinde. Aho rero ntitugiye kugira kumbure numvise mu byo mwavuzemo ko tuza kuvuga kuri fomi, ntitugiye kukubona umukuru w'umugambi uri ku butegetsi yubahuka kuvuga umushikiranganje wa Ndayishimiye akamuvuga uko ashatse, akavuga ko ariko arabesha ata murundi n'umwe afise umutekano w'ubangamiwe, kandi akacaza kugwanira ishirahamwe wa mushikiranganje yerekanye ko ririko rikora amanyanga mu kwiba amatungo y'igihugu. Ndikuri akajaza kurivugira ryashira hamwe akavuga nkaryo nyene
iruhande y'imvugo twari twabonye itangaje ivugwa n'iryo shyirahamwe ku mushikiranganje. Urumva ubu iyo tutabivuga ngo ibyo Ndayishimiye yavuze ninde yari akivyibuka, ariko bazi umuntu wese ibyo Ndikuriyo yavuze ubu nta numwe atabizi. Niho navuze nti Ndikuriyo yashoboye gufuta ijambo ry'umukuru w'igihugu anerekana vy'ukuri ko ari we mukuru w'igihugu. Egome ndabona Gilbert umutumire wacu wa kabiri imenga yamanutse ngira ngo mukurindira ko aza kugaruka nkuko Pacifique ntazwe yaraheje kubivuga. Tutandukire ikibazo ca FOMI ngira ngo imbere yuko tuja ku bibazo Gilbert urafise ijwi ry'umushikiranganje w'ikiga ca leta Alain Ndikumana twabantu twaryumviriza. Ego nkuko bivuze, ariko Esdras ndabona yari ku murongo, sinzi yuko ushobora kumuronka, ariko nimba udashaka kumuronka naho nyene reka twumvirize umushikiranganje Alain Ndikumana ibi mugira mwumve, akaba yari yabishikirije ari imbere y'inama nkenguza mateka. Kumburengera arise mu ntunge gato isinzi ijwi ntiriko ryasohoka neza, ariko kugira ngo nshobore kubitorera umuti gato, ariko ngira Pacifique yoba aratwishura akabazo kamwe mu vyo yariko arasigura kari mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yari yavuze ko aza kubigaruka ko imbere ko tuja dutandukira mbere na kino kibazo ca FOMI. Ni kibazo yavuze cyo gukundisha abantu igihugu, ikibazo kijanye n'abantu bashobora kudurumbanya umutekano mu gihugu. Beracavuga yuko hagiye no gushigwaho inyigisho ico bise abazoza bahunganira ingabo z'igihugu. Ico naco nyene mbere na Reveriyano Ndikuriyo asa n'uwacishuye, anavuga yuko ivyo bavuga yuko abana batwagwa mu vya politike no mu ngwano ko atari vyo, kwa ahubwo agiye kubikomeza cyane. Sinzi ko mwabikurikiye, ngira mwo kwishura muri ako mukurinda ko rino jwi rya Alain Ndikumana ricariza ubwo nyene. Murakoze. Nivyo mu byo twumvise byavuzwe, yaba umukuru w'igihugu yaravuze ko uyu mwaka ngo ari umwaka ahariye gukunda igihugu. Caravuga ko ugwaruka rugiye guhabwa inyigisho n'igisirikare zaba izo gukunda igihugu n'izo zo gutabara igihugu. Ivyo nyene yise ko ari ivyo ku ijambo yakoresheje se gushika burya sinagumye ndarifise mu mutwe, ariko afise uko yabise ko arabunganira abasirikare ku rugamba. Acavuga ko wa mugambi uvyerekeye uzokomezwa gose muri 2026. Uwo mugambi bavuga ni ca gisirikare bita FRAD, ngo force de réserve et d'appui au développement, aho bavuga ko ku ruhande rumwe aruko abavuye mu gisirikare baheza bakaca babandaniriza muri ico kindi gisirikare. Iyo force yitwa FRAD itwagwa na General Ignace Sibomana. Ku rundi ruhande naho akaba kwigisha ugwaruka ibi nyene bijanye no gukingira igihugu, cyane cyane vyo vya gisirikare. Ni ikintu giteye ubwoba kuko haraciye imyaka itari mike abantu bavuga bati imbonera kure ziriko zirahabwa inyigisho z'igisirikare. Muribuka bivugwa ko bagiye kwigishwa muri Kiriba Ondes bahabwa ivyo nyene vya gisirikare. Ya Kiriba Ondes iri muri ivyo bibanza ubu mbere byafashwe na M23. Mu nyuma ibihe bitandukanye haragiye haraboneka imbonera kure zambara impuzu z'igisirikare ziboneka zifise inkoho. No muri iyo ntambara yo muri Kongo hari hasanzwe hariyo hafi batayo zibiri zajanywe muri ba Wazalendo. Turamaze kubakora ko ikiganiro rimwe twaravuze ko ingene batwagwa n'uwitwa uwo bahaye ipete rya General de Brigade Willy Ntabarishize batazira Kanyisha. Twavuze ingene ari umuntu azwi mu mabi menshi, kwica, kwiba, kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Mbere n'igipolisi kimaze kumwerekana kenshi cyamufashe kikamupfunga akamarayo umwanya urumera mu mpimba. Ejo bundi hari umunyororo yasohotse hanze, baca barahura kukumva nabo baragarutse mu gihugu cyo kimwe n'abasirikare, bahura yambaye imyambaro y'igisirikare agendaniwe n'abasirikare. Yatwandikiye yifashe ku munwa ati ibintu mbonye numiwe, ati umuntu w'umusuma yahora yama ngaha mu mpimba
twahuye no munsi yitwa generale afise ingabo zimugendanira i Bujumbura n'akamaramazi. Ibi bintu twabonye igihugu kigeze ahantu habi cyane. Rero ivyo nivyo gushika ubu twari tumaze igihe tuza turiyamiriza, birasohoka amaraporo atandukanye, muribuka ko nawoni yigeze kwita imbonerakure yazitse milice. Ubu rero ibi bintu bigiye gushirwa ku rugero rusumbirije ngaho, aho bizokorwa vyemewe n'amategeko, bashyizwe muri ico bise fraude. Iyo fraude niko mu bihugu bitandukanye, burya mu karere hari ibindi bihugu usanga bifise bene abo ba civile bafasha mu by'umutekano, su Burundi gusa buzoba bukoze ico kintu. Ingorane y'ico kibazo mu Burundi ni yihe? Nuko uravye nk'ingene amasezerano y'Arusha yubakiye cyane ku kibazo kijanye n'ingene amoko yose aserukirwa mu nzego z'umutekano, ku buryo ataruhande rumwe rwiganzira ivyo bintu rugashobora guhungabanya umutekano w'abandi rwahawe ibigwanisho. Ingene imbonerakure zigenda zikoreshwa mu gihugu, haba mu kunyuruza abantu, mu kwica abantu, mu guhungabanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hariho ubwoba rwose ko imbonerakure zigizwe abasirikare, hafi abasirikare, ko bizokongereza umutekano muke w'abarundi bonyene kurusha kuvuga ngo bagiye gutabara igihugu nk'uko biriko biravugwa. Kushika iyo myaka yose twabonye imbonerakure zikoreshwa mu gutera ubwoba abandi barundi. Ubu rero urumva bazobikora bahawe n'ibigwanisho. Dufise akarere tuzi bene izo nsoresore zihabwa bene ivyo bintu ibara bishobora gukwega. Turavye nko mw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, ivy'intera hamwe zakoze rwarugwaruka bene ubwo. Ubu turagira ubwoba ko gufata urwaruka rw'umugambwe ukaroha ibigwanisho ukarugira nk'abasirikare ku rwego runini cyane rwose